Uwo mwana w'umwigeme Irakoze Ziyoni w'imyaka 21 aba muri zone Kinama quartier Kinama nyene yarayahatswe kwihekura mu guta umwana yari yibungenze mu kazu ka sugumwe ku bitaro Clinique Medicale Espoir iri mu Kinama. Yituye abaganga baho ababwira ko agwaye ubutinyanka aribwa cane, ariko nkuko tubiyagirwa na muganga Devote Sabiyumva ari mu bamwakiriye ngo ivyari ingwara isanzwe vyahindutse bikomeye. Yaraje aje kutwitura ngaha mu ivuriro nkuko n'abandi bose barabaza kutwitura. Hari nko mu masaha ya nka 6h40 uko arashika muri urgence nkuko n'abandi bose bahora bahashika, arahasanga umuforomo ariko arakora, hama yaje afise amakri menshi. Mama wiwe ahanini yaravuze no yamuvugiye avuga yuko yahageze ko aja muri règle nuko ababara cyane. Twe rero kuko amaka nkayo twara tuyakira, rero uwo muganga yarahari yaramwakiriye, amwakiriye aramutera umuti nkuko twara tutera abandi, hama umuteye mugabo abandanya afise amakri menshi avuga ko afise ububabare bwinshi. Uwo muti wa mbere arawumutera mugabo nta ntuzenya ntigeze uriyagisa. Acaramubwira ati reka mpamagare docteur, kwa docteur yarakiri muri cabine kuko muri urgence barabanze bagakora ivyabo. Hama ahamagaye docteur acaravuga ati nimumutere wundi muti, caramutera tundi dushinge tubiri, atumuteye musanze twari twampore tubiri mugabo dusa tuvukana. Atumuteye uwo mukobwa nyene cabandanya avuga yuko ababare cyane gose gose, hama acaradusaba ngo bamwereke toilette. Ahejeje kumutera uwo muti aramwereka ya toilette ahantu iri, mama we acaramuherekeza. Amuherekeje baramaze y'umwanya gusa ntitwashoboye kukantifya umwanya yashoboye kumarayo, mugayo baramaze yongera tugereranije nka 30 minutes. Acaragahindukira ahindukire antrete bari bamuhaye agacupa ashiramwo igipimo cy'umukoyo. Acagaruka avuga ngo mama we yacagaruka acavuga ngo yagiye mu bihe vyiwe. Umva tugisubiye inyuma gatoyi, mama we yavuga yuko iyo hageze kwaja muri règle ngo arababara cyane. Rero amaze kugenda muri toilette haciye akanya, mama we yaciye aza acavuga ngo araruhutse, ngo mbise ngo ameze neza, ngo aciyabona ngo amarègle, ngo rero ngo igipimo ngo ni mukireke. Mama wiwe yariko arasaba ngo bamukoreye facture ko yaciye avuga ngo mva ameze neza biraheze no mudukoreye facture. Salvatore Kanyamigabo, umukozi w'isuku muri ivyo bitaro, ari nawe wa mbere yabonye ko uwo mwana yatawe mu kazu ka sugumwe, yatwiganiye uko yamubonye. Caninjira mw'iki cyumba niho nasanga, niho navoma amazi kugira nkure ko ubucafu bwari hejuru, cambona rogari iruzuye itahora yuzuye amazi. Urya icyo nakoze naciye nambaye ga cantora agati gatonya nkozayo buke buke nk'uku, ngize nk'uku undugije nk'uku icashikira kuri ya ngobyi y'umwana niyo yaje. Maze kuza naciye ndayifatisha intoke, ndayifashe ica ndayikwega. Maze kuyikwega ica numva harimo inguvu nyinshi. Maze kuyikwega nshashiramo inguvu nyinshi, ya ngobyi icicikirayo, ca ndayizana mu ntoke. Ndayizanye mu ntoke ca ndayishira ngaho, ndayishize ngaho. Burya ya ngobyi niyo yari yazibiye amazi acaramanuka. Amaze kumanuka mugabo hasigayemwo makenya, ca mbonamwo ikintu kiguma kinyaga kizunguza nk'uku. Je nari nzi ko ari n'igifyera cyari kiriyo naramaze umwanya ndiko ndiyumvira, niyumviriye sinzi ukuntu naciye nkozamo intoke nk'uku, ca numva ikintu kigumye sinzi ukuntu nakoze ko nk'uku hejuru
ca mbona n'umutwe w'umwana. Wa mwanya nyene n'ubwoba n'akantu naciye ntabaza abaganga. BTV Burundi imaze kuronka ayo makuru twaciye twishikira aho uwo mwana yahora yiga kuri ETS Carama, abana bahora bigana bakaba batumenyesheje ko nabo bumiwe bavyumvise kuko yahora ari umwana yitonda kandi anabahanura. Yahora atonda ku ishuri kandi n'umuntu ntakunda gusiba kandi ntabwo ahora ataha mu masaha ataragera ngo akarote, n'umuntu aratonda misi yose. Hama ikindi naco twebwe twabonye mardi kubera lendi yaratonze ca tubona mardi ataje na merekredi rero niho twaciye tuvuga tuje kumuraba iwabo turabe ikibazo yoba yagize. Tugiye rero niho twashitse twumva iyo nkuru ko Ziyuni yoba yakoroye inda. Inkuru yacu ntitwayihagarikiye aho twaciye tuja mu babanyi baratubwira ko nabo batari bazi ko afise iyo nda kuko babona atonda ku ishuri nk'abandi bana. Twaciye twishikira kuri zone Kinama aho uwo mwigeme ari mu minwe y'inyamiramabi bakaba batumenyesheje ko ubutungane buriko buramukurikirana. Muganga Janine arongoye ivyo bitaro nawe aratubwira uko amagara y'ico kibondo yifashe. Ico twashoboye kubaza ni ubucerekeye ubuzima bw'umwana, batubwiye ko umwana ameze neza gushika uno munsi kuri isaha niyo makuru dufise. Mwomenya ko ivyo bitabaye hano mu gisagara ca Bujumbura gusa no mu ntara ya Ngozi mu misi iheze hatowe abana babiri b'amahasa batawe mu kazu ka sugumwe bose bakaba babatoye bitavye Imana.